Tudishira ngaha muri mure. Tumaze kudishira muri mure, hanyuma umuntu acafyonda ngaha akose kuca yugara. Hanyuma kaca ipomba. Rero gupomba bagufice dukurayo rero yabaye shira moza. Societe yacu isanzwe ihingura ibitekezo mu macupa atameneka bouteille en plastique ashobora gufasha bamwe mu bafise amahinguriro akora nk'amaji, amazi, amata hamwe n'ibinyobwa biborera. Ciki ciyumviro mukunzamwo cyatanguye ari ciyumviro mbona yuko umengo ibintu by'amahinguriro mu Burundi mbona umengo biko biratezwe imbere cyane kandi aho mperereye cyane nko mwino nko mwazino ntaza ruguru nabona yuko umengo hari amahinguriro yari karavuka ku bwishi ubwo nkabona yuko umengo kuronka ibitekezo biriko birabagora aho nabona keshi barenda kuza kwipakiza bariko baraja kuzibihiga iyo za Bujumbura. Ibikoresho nyamukuru twasabira umutahe harimwo ubwa mbere nambere umva nk'imashini, amamule n'ama matière première. Iyo mule ni foroma idufasha kugira icupa ifate forme neza sero n'icupa ushaka gusohora. Imashini byagenze neza nk'umuyaga nk'wa tukawuronka dushobora gusohora nk'amacupa ari hagati y'15,000 n'ibihumbi 10 mu kwezi. Ayo macupa ivana na ntuzenya ni forma buri korakoresha twa nk'ubuya nk'iforma turiko turakoresha ubuya ni forma ya 500 ml turigurisha amafaranga amajana icupa rimwe. Ni kuvuga urashobora kucukuramo imiliyoni 4 canke 500 mu kwezi. Amahera y'inyungu yose amwe dushobora gusigana mu kwezi uza gusanga dusigana inyungu hagati y'umiliyoni n'ibihumbi amajana 2 canke hagati y'umiliyoni n'ibihumbi amajana 4 bitandukana bivanye na déplacement wakoresheje ugiye kurunda matière première. Akarusho kanini cyane kubera no kuvuga ko uya ndafise ico nkeneye ndaciha kuko urumva mwaye amafaranga duza kuronka haraza kuboneka mwayo dusigarana nayo dushobora kwikenuza twebwe nyene naho tukiri mu ntango. Ivyo nabivuze ko cyo rero kubera tukiri mu ntango turacafise mure imwe aho ni mugihe nk'uye nko mu minsi hamwe tworonka nk'izindi mure dushobora gusanga turiko turakora byinshi bishoboka kuko turiko turategekanya yuko nko mu kwezi uzosanga dusigana nk'imiliyoni zishika kuri 5. Amasoko akeneye ibikoresho byacu ni menshi cyane kuko no ngaha hafi yo ngaha aya hariho ihingura dusanzwe dukorera aho n'irindi hinguro ringaho hiyi Muhanga dushaka yuko dushobora nabone gukorana aho n'irindi ringaho imatongo nabone turashobora gukorana aho nabandi bari ngaha mu Rukeco kuri Mpamata nabone turashobora gukorana aho ndakora amaji y'amabunga mu Kayanza nawe navuga ati nimubwire ko mwatanga gukora ahubwo dukorane. Hariho nabandi bari kubara tuyiga ku isoko bashaka gukora amazi yo ngaha mu Mukinya aho bose turabona neza yuko amasoko turayafise. Paje bafite akarusho ugwaruka gwishi cyane usivye na twebwe turonka ama financement hariho n'abaronka ama formation ugasanga bariyize ivyo bashobora kuja nabo kwitunganiriza ugasanga bamandi bahora bigwa ku marigara barashoboye kumenya umwuga nabo boshobora kuja gukora ugasanga barakoye amako mu muzi ugasanga nabone bariko barakora kandi bariko bariteza imbere cyane. Paje kabisa ni irambe.